reka rero uduhe urugendo rwawe ngene waje kumenyana n'umuririmbyikazi Natasha. Hari kera yatanguye ari umutambyi kandi yatamba neza cyane. Yatamba neza cyane. Hanyuma kandi nari ndabizi ko azotinda kuko yarabishaka. Nari nzi ko azotinda abo muririmbyi. Kuko kumenya nawe no twarakundanye. Ijyambere umumenya wamubonye atamba ahantu. Wagiye muri concert nawe? Atamba ibyo spectacle. Baturaba abagenzi bica bivamo gukundana. Twakundanye igihe kinini gishika n'imyaka 4. Abantu bazi babizi. Aho mwatanguye gukundana ryari? Hari mu mwaka wa ryari? Umwana yavutse 2005. Bibazo 2001. Muri 2001 niho mwamenyanye na Natasha. Mumarana imyaka 4. Muza no kuvyarana umwana. Ariko nivyakunze ko mubandana. Hariya mwarabanye. Ibyo mwana yavukiye iwabo. Yavutse mu rugo iwanjye twarabanye. Muri iyo myaka 4. Nivyakunze rero urabizi ubuzima. Umuntu arapanga shetani nayo igapangura. Kuko Imana ipanga neza. Nivyakunze hanyuma turaseparana. Aza kugira ubuzima bwiwe nanje bibura nayo kungiye hanze. Ariko hari namwe mu majambo agenda avugwayo ngo Nziza Desire ngo namwitayeho ngo naca mufasha byari byo. Navyavugwayo ko ngo kugira ngo umwana abeho anige ngo ni Dr. Claude ngo akora ku mufuko wiwe. Ndugu yangu ivyo tubivuge nga kuri televiziyo kuri jewe byari byiza ariko umwanya umwe si byiza. Iyo nkuru wobaza umuryango wibaho na Natasha ukabaza n'umuryango wacu bo kubwizwa kuko je ndabikubwiye nushaka kuvyemera. Ndabikubwiye nushaka kuvyemera we uratohoza wibarize. Uzomenya ukuri kandi umuntu agenda yirata kenshi usanga atavugisha ukuri. No mu mico y'ikirundi umuntu yirata navugisha ukuri. Umuntu akora ibintu ari inumiye. Ariko ni Nziza Desire ashobora yamafata umwanya avuga ati reka ndamuvugisha Natasha. Haheze iki? Haheze nk'imyaka 10. Imyaka 10? Kubera iki? Nonje na ico gihe nahamagara kera umwana mu ngamo nyuma za numva bambwira ngo sinzosubira cyane. We nyene? Cyandi yose. Oya bambwiye. Nabo yatumye. Oya sinzi. Ariko je nagwango narumwe. Birashika rero imico no kubera imico nasanze. Hariya imico nasanze hariya aje umuntu yubase. Biratugora kugira ngo uhamagare nacinda bifata gusa normal reka ndeke sinderanje rugubana. Ariko bati Nziza Desire nta numukosha tera tiraba Natasha ubingena amerewe. Ni bya bindi ndakubwira. Winumira umuntu yinumira usanga ari bakora ibikoko. Je nararavye reka singorana. Mbo umuntu kujya nyene namusonera kujya nsonera n'umushinga nayi wiwe. Ubwo Imana ahubwo ibahezagiye. Ko bareze umwana nahari. Imyaka yose 13 nahari bakamurera kandi bakamurera neza naho n'umwana wabo. Urumva kandi nabibashimira Imana ibamera imihezagiye. Uvyo bakora byose bizogende neza. Urumva ni hamwe nyene navuze reka nitonde. Hari igihe kintu cyose kigira igihe cyacu. Hari igihe n'ubu nzobarondera kugira tuvugane nibaza muzonezwa ndibaza tufotoje hamwe. Urumva abantu barashobora kugira ibintu badahuza cyangwa nibavugane. Ariko bigatinda umunsi umwe bigatora umurongo. Muri iyo myaka 10 kuronka umwana kugira muvugane canke yoho. Oya Imana yaramfashije ari hano twavuganira. Umwana mukavugana. Kandi arahanze. Hama hayirgiye kingana gute mutavugana ukavuga ati iki gihe kweri ndabona caka. Oya nitwarenza nta nukwezi kwarenga. Arige n'imitima yonyene yavuga. Arige Imana yandotesha nk'ikintu ko turavugana n'umwana. Nawe akambwira arige yigeze kurota urumva. Imana ikora ibyayo. Urumva. Isi ni Imana niyo ndakubwiye. Hari indirimbo bavuga yitwa CPG. Isi ni Imana
n'abantu nabimwe nta kibazo nakidahera kandi nimba mama afise ishavu mama wiwe ariko rizohera akabona yuko reka ineza y'umwana ije imbere ariko iryo shavu ubundi ari kugirira kubera sinzi ko afise ishavu sinzi ko afise ishavu ariko navyo ndabitahura navyo ndavyumva n'umuvyeyi nkanje ariko bizohera kandi muzotubona turi hamwe one day kuva ushitse muramaze kuvugana yaramenye kuri ino akwandikira message canke yaramenye ko ndi ino nta ka message ahubwo ati ikaze mu gihugu happy turavugana ariko mama wiwe uyu munsi ndaje kumusura mama wiwe inakuru ale uvyara Natasha ndaje kubasura na baba narasabye ko twobonana umwana wewe gute kuva ushitse mwarabona inzira vyocamo binja bizwi kandi vyicubahiro umugabo kuvugeze hano muramaze kuvugana n'umwana turavugana naje kwa gatandatu maze imisi ngahe okay yes dusubira inyuma rero batubwiye ingene mwamenyanye n'uwo manager wawe twamenye kubera umudamu wiwe yakora muri Uwe twagiye kuvuza muri Uwe Uwe yari kuri ofisi yabo yari amaja mu Kajana mu Gatumba amajambo yaba mugabo wanje ashaka mukorane n'umuntu w'umuproducteur w'umuproducteur n'umu agira na management byose basi turabonanya turaganira basi nanje ndamuha icyubahiro ciwe acabona ndamubera umwana mwiza basi inzira irogorose ko zari indoto nazo zo kuronka umuntu amfasha mwamutanga gukorana guco Nziza Desire rero inyuma y'ivyo byose baraciye mu by'imiziki niki shaka uduha ishusho y'ingene Nziza Desire yaje kumenya ko agira yunguruza ave mu Burundi aje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urumva ari indirimbo yitwa bahoreka abandi babeho nivyerekeye sida nivyo ngira ugwaruka gubu muririmba ibintu mutekereza no muririmbe ubona gukunda ndakubwira navyo ni byiza ariko murabe bashaka kurimba igiti Ministere y'Environnement ikavuga hari umuntu yaririmbye igiti reka tumubwire rero aturirimbira ibiti byose byo mu Burundi urumva natwe no kuraba kure muririmbe gusa urabe n'ubuzima bw'abantu imibereho bw'abantu none sinaririmbye ikijumbo gitewe apeti none yaba indirimbo munyuma rero numvise ivyo bintu competition kwizoba uyo muntu rero ndabimurungikira nza numva bambwira ngo nawe baragutoye basi nuko vyagenge ndabyerekana ku bantu babijejwe barahamagara babona nivyo basi cyandagenda umva nabonye iyo chance rero sinoyireka hari abantu banavuga yuko ari leta yico gihe iyo barakurungitse yaramfashije yaramfashije gitubona kugiye ko baduhamagana muri presidence mushagiki hanyuma ivyo bintu bigenda bibereka baravyibonera barinda gusuzuma kandi ambasade kuma visa sasa abana baza abanyamerika banagobera citse hariya mu mezi abiri nashyize mu 11 itariki imwe mu kwezi kwa mbere nari namaze kuronka impapuro zo kuba muri ico gihe kubera iki navuye mu gihugu bimeze neza kandi atangora hanyuma rero ndabaho nagomba nzi Burayi nsora ya album imeringa yuwe n'izindi ariko cyanebeze kugaruka kandi naco kiriyo sikuvuga ngo je nanse kuza mu gihugu benshi baravuga nazogaruka azogira iki hari nabavuga ngo ntashobora kuza ngo yaratorotse singaruse kandi kwanza urumva hanyuma icyanebeje nuko nanje nabona sinoza na za mapuro zimwe nshobora kuronka n'ibibazo nko mu nzira nshobora kuba ndi block nko muri Kenya cyangwa muri Tanzania reka ndondera impapuro ndonke impapuro zose zikuye hanyuma naye n'ubwenge nagiye kurabura ubwenge uko nabikoze kandi cyanebeje rero nari nadekaye wa mwana twavyarana nawe ndamudekaye baramunyangira kumumera nayo impapuro zikwiye kubera batamubona byasaba yuko ndondera umuntu ukavuga nzotaha umwana azombaza papa wankoriki umwereka impapuro tugende muri ambasade nimba bakoreka tujye gutembera muri Amerika ushaka kuko nawe ubu afise impapuro baramwemereye muri Amerika kazi ikintu cyose urazi
no gusishoza kuraba gushiramo ubwenge none iyi myaka nawe ndayimaze ariko nzotaha byose nzovyibagira nuko urondera ikintu ushitse ku kirongo byabe nico vyibagira nuko rero abanzi bubu nibiyumvi barabe nk'ubu je mfise uruhusha runtwara isi yose aho ushaka kuja kumamaga mu Faransa ubwo nyene nkafata indege na visa irinda kunsara kubera iki nabo reka ndondera iki kintu kizontwara igihe kinini ariko aho bazompamagara kuririmba ubundi bwayo zaba ndi press hanyuma bajya nabo bavuga ukuntu none bamaramaye none nibanezero no kubona umuntu atashe ubundi ndumurundi ku mutima umunyamerika ku mapuro kuko naragikoreye kijya gihugu nico gituma canshimiye ariko nanje rero naraba inyungu z'igihugu cyane reka nagori nzorunda nanje ndabe rero bwa bwenge nivyo nshaka gukorera nzoze ndabizana ngaha nuko rero kandi ndashimira leta igiye kandi ngashimira na leta mvyeyi ko nari bloke mu Rwanda indege nasanze kibuga cy'indege kidakora nari umunyamerika ndumurundi ariko leta yacu mvyeyi yaragiragije uko nshoboye kugira nshike ngaha kandi ndayishimira yes tinda nayishimira cyane nuko duhe rero imibereho yo muri Amerika yiwawe kigerayo muracumva ariko Amerika nini mbe hajya uba mu leta leta yitwa Texas umuji mbamo witwa Dallas ariko ni igihugu cy'akazi si igihugu cy'abantu baza gufitira atagujya no ni igihugu uzi yuko ujya wakoze ujyama wakoze ariko ni igihugu cyiza mu buzima kuko baratwigisha kwimenya no kwikorera tubaho nk'abandi dukora ubuzi nk'abandi tukariya amataxi nk'abandi hanyuma ushaka kujya hanze ugatembera ukaza vacation utembera ariko ni igihugu ebana ugenda ufite objectif ugize imana ukaronka ikigora n'impapuro ariko uzifise igihugu uri free mu byo ushaka gukora ariko ndanabijanisha n'iki giherutse kuba ejo bundi kuri uno mugabo w'umwirabura rero kagupfa hariya ntimuba mugenda mwikandagira ega abazungu benshi ni beza bake nibo babi urumva ibya racisme nibizohera nibishobora guhera ibya racisme isi yose kuko biriya bikiba nta kantu k'ubwoba nta kantu k'ubwoba wagizemo kavuga ati nagira ubwoba si tugira ubwoba nyene kuko urumva icyo turihira nka jewe abantu n'abantu jewe ni wa muntu ntazi ngo umuntu ngo asuku cyangwa amezuku ane umuntu wese n'umuntu urumva rero nk'umuntu agize yari kuzorabe nujya mwirabure ujya George ujya muzungu yamugize gutya abantu bari benshi mu ibarabara barabazungu abamena ibiki amamagaze bakamena ibiki barabazungu kubera iki hari ikintu cyose gira generation biratahura ko umuntu ari umuntu natwe biratubabaza none ugire gute turabisengera Imana ariko icyiza barabafata bakabahana ariko umuntu yapfuye aba yapfuye nakonde nuko gusa usanga umwirabure bamwica nabi utazokumva umuzungu bamwica kuriya ahora batwica hariya rero ubuzima bwawe bw'umuziki bumeze gute ko bumeze neza ndigwanako ma studio yavyorosha studio arabyorosha nuko aba producteur ngo tubuze uraze buri kirimi cyose gifise sound yawe gifise umudiyo wacu rero wa producer usanga wavuga ikindi kirimi akuvugiriza nk'ivyo yumva mugajere ntora ngaja rero mu Birigi abara producer nakorana nabo hanyuma ama video nkakorera muri Amerika ariko na manager ndagira kuko hariya barakubwira biri mu Kirundi ni biri mu Cyongereza nanje navuze na Cyongereza cyangwa vumamwe Kirundi Igiswahili n'Ikinyarwanda nkafata mugabo ababizi abafise tara nkabashiramo kuko nakera tumva indirimbo z'abakongomani barimba icyonge nibarimba ikongomani ndombolo amaringara tutanayumva no kuba no kwishima n'icuri no kuba fier n'icuri urumva ariko muziki ndayikora ariko
abizi turabarungikira tukabura ingene twabaza n'izi ndirimbo biti ngwa mukabura feedback kubera iki uri hanze bakubonamo ikintu bakubonamo ikintu uburungiye n'indirimbo akeneye akantu ukavuga none ndabigenze gute ariko nuko ko tugarutse mu gihugu tugiye kuvyura waruvuze ati ruriya rurimi ruba rufise n'imidiho yago uno munsi umuntu araraba identite y'umuziki ndundi agasa no kwayibura bitandukanye na kiriya gihe canyu uvuga ati naravanga iyo midiho upfa kumva vyose tukavanga tugatora umudiho w'iwacu biriko bipfira kugira ngo identite y'umuziki w'u Burundi uboneke sinzi aho bifiye nico gituma imiziki yacu y'u Burundi idashobora kujamo kijya gihe cyacu gutangura ku bakuru bacu ba Kidumu ukaza kuri Dr. Jewe ba Lolilo ba Faria indirimbo zarashika kubera iki ubuziza kubera ko n'ubu batabahamagara hanze nico kibazo kubera iki abubu ivyo baririmba bitamenyekana hanze no muri diaspora kubera ni vya bindi nitugira identity n'abayigira identity usanga bibaza nga tutibaza ko indirimbo zishobora kujabuka ni vya bindi ugatsumva ngo ari amabifu ngo yuno ukiyumvira indirimbo zabo nzima ukabura bose n'indirimbo ibwira n'umunyagihugu arime kijambere cyangwa umunyagihugu yorore kijambere ukabura ukabura na video basi yerekana n'akantu kari basi n'umumbatsi wokeje umuntu akarutse ugashaka bose amazu ibiki abakobwa mu gitanda ni atari nivyoroshe rero ndaza kwibaza umuziki ni business ubundi urinze uja mu muziki uradepanse uretse no kuvuga ati ni passion urabikunda ariko ti doit dépenser uradepansa uno munsi ko twumva n'abasane banidogera amakampani n'amasosiyete ngo ntabafata mu mugongo nk'abo umaze gutembera ukabona ingene handi muziki ukogwa ni gute umusani akwiye gukorana na kampani kugira ngo abeho nayo ibeho ubundi musani yo garantisa gute amafaranga bomushiramwo ko ashobora kugaruka biragoye kuva kera atari brasserie je nasize brasserie duteje imbere izindi kampani byabigoranye brasserie niyo yagira pre-music urumva izindi zigira amakampani zigira ibintu byo gusonguruka inama icyo ni kibazo gigoye sinshobora no kugishura ubundi ari amakampani ntashobora kubagira ubwo bakavuga ngo amafaranga yacu tuyashizemo arasha buri kampani barafise ibyo bita amasponsor nuko sinokubwira amasponsor sinokubwira nimbizo sponsor zijaye sindibaza ngikazija muri sport na sport bararira ibintu by'imiziki nga turacyari nyuma turacyari nyuma naho mvuye ari umuziki umwe bahaye 40 million gusa 40 million ni kuvuga $40,000 kumushira gusa kuri publicity y'amatelefone ni kuvuga yuko muri yo $40,000 bazoza bamuha nimba ari ibihumbi bitatu buri kwezi ngaho urabona batanga ibihumbi 2 tuvuge $1,50,000 ntaharimo kugushira gusa kuri publicity ya telefone bagenda bashira ibitambaro ivyo cyane reka ivyo ni kuva kera nico gituma no muziki watuzoga muri hasi ariko nziza Desire nkawe umaze kubibona ndetse binabababaza wo garantisa umuntu ko amafaranga yashize mu musani yo yagarura mu buhe buryo yo yagarura kuko bica bisaba kutangurana nawe A0 yo yagarura hanyuma akagira management hanyuma akagira na equipe na cyane uwo mu artiste akaba ari umu artiste arozwe n'umuntu akaba afise indero akaba yumva yubahwa urumva yubaha abandi ivyo vyokunda ivyo ndavyizeye kuko natwe kugira dutere imbere twabanje kwanza kuba
kuba abantu kwanza gusonera umuntu ari umuntu akubwiye ikintu agukoreye ikintu ukabuze yuko uyu muntu negezo kumukorera ibintu mu rufasoni Nziza Desire rero ku makuru dufise nuko uzanywe hanini nubwo warukumbuye muhira ndetse uje no kuramutsa abarundi muri rusange n'abagenzi bawe n'umuryango. Nziza Desire hari n'ikindi gikorwa kimuzanye uje kubaka urugo kurushinga mariage yawe rero ni ryari? Itariki 14 z'ukwezi kwa 11 zubakana no witwa gute? Yitwa Bijou. Yitwa Bijou. Yarasanzwe aba hano canke mwabana hari? Wari watubwiye ndetse ko yigeze kubana na Natasha muza no kuvyarana umwana. Ni wowe wenyene umwana afise? Kiresa abandi bambeshe. Hari n'abandi bakubeshe? Navyo sinzaba. Mugabo abana n'abana. Nuwongiye kubakana nawe afise abana babiri n'abana banje. Ubungizi batatu. Okay. N'abana be wawe ugiye kurera abandi. Kuko nanje barandeze. Okay, byiza cyane. Kubijanye n'umuziki rero vuba Nziza Desire bamwitege kwiki muri iyi minsi ari hano. Ari gishasha gihari? Ndafise indirimbo shasha. No, shasha ari yitwa Barabe. Nayigi n'iyindi rero negezo kwanza itangura muri mariage hanyuma abantu bace bayumva itariki imwe z'ukwa 12. No kuvuga ngo uzoyisohora umunsi wa mariage. Niyo lancement yayo. Tuhonje twumva ariko. Rukundo virus. Wazi coronavirus? Inani Rukundo virus. Ni Rukundo virus. Amaviza yo gutembera mu bihugu ariko viza kwinjira mu Somalia. Nona buzi. Ariko ko numva vuga ati amaviza yo kwinjira mu mutima wiwe yarabuze kandi mariage yageze ahantu uzohindura yanze tene hindura mu bana iri coding cyo ki ndavuga none kanzoze ndayitambe niyo yakimutera n'ikigongo ngo basi uraza ndo untware basi ariko tuyumva ni indirimbo samva ko ni umwimerere wayikoreye nayikoreye nyene muri Dallas muri studio yanjye yitwa Leila Dallas Production. Studio yawe wayitiriye izina ry'umwana ya ry'umukobwa wawe no muji wa Ndese. Dallas. Okay. Indirimbo rero amashusho yayo nayo gute? Nzoyakorera ngani nzovanga y'ubukwe n'ayandi. Okay, byoshe cyane. Ni nakaryo keza abakunzi ba Bukimo urumva ko yayitwumvishije nitwe bambere tubanje kuyihonja. Twababwiye yuko tuzoguma tubibakorera nkuko turiko turabandanya tubikora. Nziza Desire chaka uduhera impanuro abaririmbye no munsi cyane ababubu kuko wabivuze neza ati nta numwe anatumwa ko hanze. Ni kubera ari ikibazo. Hari ikibazo ni iki umva bashaka kwigana aba Nigeria abaki urumva bashaka kubigana numenye indirimbo ninde numenya ninde nivyo nabwiye n'abandi bahanzi bo mu gihugu kibara mwebwe nta mwimerere w'indiri seze muraririmba kumvira iyi beat ko ari Nigeria umuntu ko aririmbye melody y'umuntu kanaka abo bariga ikigezeho nko mu Nigeria soye bagashaka guciga ntibagira niyo nakubwiye ari abandi bo fata moderne na tradition bakabivanga boca bavyara indi ndirimbo abantu bose babatuma ko kujya badutuma ko twebwe hanze n'ubaka inuma raba nkinjya iwanyu umaze kuyumva mugana nafasha ka yewe rukinga ugacukubita n'umudiho mushasha ico vyari ukavanga si originality ugacufata na video ukambika abantu tradition n'umuzungu n'uwo hanze ni diaspora bibonye muduhamagariye nico kibuze nico hari ikintu kimaze imisi kivugwa muri no minsi novuga ko ceze hano ma radio ntatuvuza aba DJ ntibatuvuza mu mabwate nibaza ko nawe wagiye ucumva naje narinje nashitse kwa gatandatu ngenda muri ayo mabwate naje naratanga jeje narashitse babura n'indirimbo yanjye ndakanguka nico kibazo gihari
ariko aba DJ nabo ku rundi ruhande baravuga ngo nubundi karite muduha ngo nta kintu ngo muduha uremeranya navyo nakugiye n'ama studio barakopia hariho nyinshi usanga indirimbo avuga reka ndabikire yivire yigira si ya ndirimbo umuntu yicarira ayumva hariho nka bamwe bahamiri waundi Koli Magic ukavuga ukavuga kweli nivyo sawa mugabo usanga n'izindi ndirimbo ukavuga ibi bintu nibimeze gute kuko ari ikibazo nico gituma dushaka twicara uko turi ngaha tubone n'abaririmbyi twicare turabe ikigenda n'igiki kwanza twege muri twebwe tubanze twiyumvanemo hagati yanyu nibwo bwenge rero nakwiye hanze urabona biza gukunda bizokunda nakinanirana umuntu umuzi amara imyaka 10 atavugisha ubundi ejo bundi bakaba bagenzi cyangwa abantu mu myaka 10 ari abagenzi bakaza kuba banzi bizokunda habuze gusaba abantu babereka inumbero babishaka umuntu ari muto agitangura mufate nkawe ko hari umuntu abizi ubizi nawe mufate nyine ko abizi nuko habuze rero ngaha ubizi abashaka kwerekana wa wundi ko tabizi cyo kibazo cyane yes kuvushitse mwe n'abanye muraze kubonana Dr Cloud maze kumubona mwaraganiriye turaganira cyane mugabo mu minsi zatuzoba tugane kuko nanjye niko ndibwiye iby'ubuko gituma ndakikubajije nuko hari mwe mu makuru yavuga yuko ngo hari ikibazo hagati yanyu oya mu bavukana nta kibazo kibura none ubizi bavukana nta kibazo kibura nizi sazi zitembera ngaho ucubona zigonganye nta kibazo kibura ibintu by'imiryango urazi hariyo bya bindi usanga nyene ibintu mutumvikana ariko bigakemuka ka kabazo nyene nakubaza yarakwandikiye aka message kikaze ushitse ya kona kijya gihugu cyacu igihugu mbayemo icyacu niki kiriya mbayemo hari ibintu byitwa kwinumira turigisha cyane umuntu washaka kuramusaga gira ikimene ushaka kubivugira ahantu hose wawo nawe ubizi ucumenya abantu barabonanye cyangwa barabonana ariko ni ibintu biri normal twarabonanye kandi arabizi kundi ngaha na invitation yaramushikiriye ibintu by'ibibazo n'ibintu by'umuryango usanga nazibana zitakumanya amahembe urumva ndamukuriye yes nibaza ko bakunzi ba Booking TV benshi bavyibaza ati Nziza Desire na Dr Cloud ngo harimo ikibazo ariko avuze yuko banabonanye vuba ndetse mushobora no kubona n'amasanamu bari kumwe kuruta umva ko na invitation yamushikiriye umuririmbyi uvuga ati uyu namusize ari kuri runo rwego gihe ngenda gwaramanutse canke gwaranaduze nuwe muririmbyi uvuga ati hari ico yongereje ko nuwe muririmbyi uvuga ati iki nabonye cyari mu rwego rwo hejuru hanyuma iramanuka sawa musicien no cyangwa bamwe bakirana cyo nababaye yari ya music tradition zimwe zahigaza kira mahoro zamaze kuduka kandi ndabyishimiye cyo umuntu nkunda ibintu bya kacha umuco wacu mu nyuma nje nasanze biri hasi nivyo byambabaje kandi uzibuka ko babamaga no muri kora imwe yabaye South Africa mugabo na traditional nta ndirimbo za traditional kandi ubibuka ko byayigeze kuduga hamwe n'abagira ubugeni usanga bahamagara abagira tradition bagahigana mugana nasanze byaraduze byaramanutse birambabaza zije ndirimbo z'imbyino za tradition bijya mvyo byambabaza ibi bindi nibisanzwe ibi nibisanzwe kuko bijyana ivyo muco mu baririmbyi mwazananye kiriya gihe vuga ati twarabona kumenga azogera kure cyane ariko nivo yiwe ntitubona ko yaduze canke ati yaraduze birenze mubo wasize ubona rinde oya mu waduze birenze n'umuntu nde waduze birenze no mudamu ni Natasha niwe yaduze wano umaze gushika kuri nivo yo kuririmbana na Fali cyangwa amafeaturing amaze kugira n'abanzi bo hanze ninde amaze kubigira oya mbwira wewe kubera iki nivyo bindi nakubwira management apana management yo gupangira management ifise uburyo
ega hariya uzora n'abamanageri b'abakinyi abantu bashira mu buryo bwabo akemvesitiza kage umukinyi akaba afite dogiteri ikintu cyose agenda ahantu kumugurisha nawe akaronka ikintu nuko nateye imbere nani mfise manager yitwa Ruino Rubego nani yitwa Lan Lebo yatepa umva twarasinyanye tuja no kwa notaire yari afise 60% jengagira 40% ya kubibonetse 40% kwijana Rwanda 60 ama sponsors twaronka byaruko nyine kandi mubereye umwana mwiza nuko nicyo kibuza abarumwa ba manager ni babandi babapanga si babandi ba finance nicyo kibuza nicyo kubona muri Tanzania mu Rwanda baturusha urumva hariya afise manager n'umuntu afite amafaranga ye ashiramo umutaye nicyo gituma ubona Natasha ateye imbere bajya bashani Queen bose barazi kuririmba abandi bose kubera iki si nicyo bimwe nakubwira ntawe ubona ushobora kuja gusaba sponsor ushaka kugenda ikintu cyose ni kwisa ubuza ahantu uri amazi unywa abayanditswe ko manager ibintu byose nabira nuko bimeze nicyo kibuza kandi tuzoshobora gutera imbere ibyo tutabifise nizo kubesha udafise manager w'uburyo nibyo ushobora gutera imbere yes kijanye rero na mariage yawe abantu bose turatumiwe muratumiwe tubatumira nibaza muzovyerekana hanyuma nicyo gituma urumva natashe kugira ngo egaje ubuzima bwanje nimvira Burundi baburi ngaha nabuze ikintu cyose nzokora nzokizana hariya nagiye kurahura ubwenge no kuronda icyo nashaka nashaka ikintu kintembereza isi yose nawe naraburonse muratumiwe yes nzokwishima cyane dusezera rero sozera n'akajambo kanyuma ubwira abakunzi bawe imbere yo kuza gufata akanya udusezere ku karirimbo kawe no abakunzi banje nari ndabakumbuye n'abatara abakunzi banje ubu narashyitse mu gihugu cy'amavuko ndishimye kandi nasanze igihugu cyarateye imbere abantu bose amamedia ibintu byose byarateye imbere birangyoheye tunasozera rero mbere yuko uza gusozera ku karirimbo kamwe mu turimbo twawe twamenyekanye basezero baririmbira bakumbuye na ryajwi ryawe ritari mu vyuma ugira akajambo banza kubwira mbwira abakunzi banje n'abatari abakunzi banje na cyane cyane mbwira abarundi n'abatari abarundi ko nezerewe gushika mu gihugu canje nari ndagikumbuye igihe cyose narota Burundi nimvira Burundi kandi ngasanga igihugu cyarateye imbere ibintu byose byarateye imbere ama media ama TV online byose byarateye imbere akaririmbo nako akakera cyangwa akakera akera mbe ari kura akakera kuripa ari akandi icyanzanye sikindi icyanumye sikindi nje kukubaza ubwira banyuma nziza Desire mwenyewe ariko nacho mfise cyo kubaha nuko mbahaye umutima wanje ako ziriya ndirimbo wazandikirahe no nazandikira nyene mu rugo nyene utekanye ega wariyumvira kandi warinda kubaza test wandika watizo kubaza abantu ibintu bakagusigura ati ntibazobintera abantu n'ubu jewe ari umunsi twahura nkubwira nandise ibintu ubona bivugika kuko ikirundi twavukiye mu gisagara ikirundi kiratugora mugo kuririmba mukagerageza maze iminsi uvugwa kuri Sacramento no munsi mbona ini nayo ikisanzwe iyo ihagaze mu madolari anga na amadolari nakanaye gasanzwe ariko ndabona rimwe reka umva ni muzo urabona ko bijanye ni relax kubera izuba mugabo ariko iriya Sacramento iri murangahe utibeshe ari yindi yitwa El Paso utarambara niyo kubugeni ariyo nindi ejo buri namba yitwa Samorano ziri ubundi zihagaze murangahe n'abandi bambaza bavuze ngo ni kuri baziguze ngo $5,000
reka nzokubwira ubone birakunda Desire tugushimire cyane nje ndabashimiye cyane kandi murakoze mubandanye bana muracari bato mubandanye muteza imbere ugwaruka rw'ubu uriko ruraza ariko mugumvishe yuko rugire originality nazijya ndimo z'abanayigera bivye ku bakongomani baca bavanga n'ibyaha nuko babiririmba urabona ko hari ikintu cyabo wumva ko muhanure kandi ndazi ko tuzotera imbere abazoza mu nyuma bazoza kujya abubu nabo bateje imbere kubera bo bashike ma social media ariko biraturyohera asante sana tumushimire rero legend Nziza Desire ntacha tatubwiye yaba ku mpanuro ndetse n'urugendo rwiwe ngene vyose kugira muri leta z'ubumwe za Amerika myaka 10 ninga hamazeyo ni experience yagiye adusangiza tumushimire ndetse nawe mfata kanya ndagushimira we mukunzi wa Bookim TV wabanye natwe ndababwira gumane natwe vyiza biri nyuma ciao mwakoze cyane mwakoze gukurikirana ikiganiro inkuru shure gica ku muhora wa YouTube wa Bookim TV twandikire kuri izi nimero nimba wifuza gushikiriza intaye yawe canke kwamamaza ibikorwa vyawe gumana natwe kuri Bookim TV.